ndabaramukije mwese bakunzi bacu ndabahaye n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu w'Imana ni kwigenekerezo rya 19 gitugutu umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe yuko hazoboneka ikirere kirimo ibicu vyinshi ibururi imakamba mu Cankuzo hamwe ni Muyinga ahasigaye hakazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari Ingozi abipimo vyaho vy'ubushuhe bizoba bigera kuri degre Celsius 13 ku muhingamo naho hitezwe yuko hazogwa imvura hongera hacemwo n'ibihe vy'izuba mu Cibitoke ibubanza mu Kayanza ibujumbura no mu Rumonge mu Kirundo naho hakaba hitezwe yuko hazorangwayo ikirere kirimo ibicu vyinshi ahasigaye hakazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike azoba hashushe gusumba handi naho azoba ari mu Cibitoke ibipimo by'ubushuhe vyaho bizobegera kuri degre Celsius 31 ejo mu gatondo yitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:40 rirenge igihe cy'isaha 12 ziburamwe iminota 6 z'umugoroba nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana garuki mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha